Iduzwa ry'ibiciro ku mafaranga akoteshwa ibibanza vyo mw'isoko Bujumbura City Market aho benshi bita kwa SIYONI vyashizweho abadandaza bamaze gusigurikwa icatumye hafatwa iyo ngingo. Vyashikirijwe na Karine Kamikazi, umuyobozi ajejwe ubutunzi kuri iyo soko mu kiganiro batanze kwa bamenyesha makuru. Twaricaranye n'abaserukira abandi mu masekiteri atandukanye muri isoko. Twaravuganye turabasigurira imvo twisunze mu kugira ngo tuduze ibi biciro. Baradutahuye cane, barabitahuye, baravuga bati barabona nabo nyene ko ari ngombwa yuko ibiciro biduga. Dufatiye kwiduzwa rusangi ry'ibintu bigize ubuzima bw'igihugu, murabizi namwe yuko ibintu byinshi vyagiye biraduza igiciro. Natwe rero ntitwari kuja inyuma y'iyo ngingo. Ku kibazo yuko hariho abadandaza usanga bapangiye abandi ivyo bita mu rurimi rw'igifaransa sous location, ukomiseri w'isoko Bujumbura City Market Joseph Dukundane yagize ati: Societe Bujumbura City Market imiryango iruguruye mu maserivisi atandukanye, kuvuga mu buyobozi bujejwe ivy'amasezerano vya contrat muri komisariya, ariko kandi twace twongera ko ivyo twita les boîtes à suggestion kugira hagize umuntu akorerwa ibintu nk'ivyo aza akatwitura. Kuvuga tumaze kubikomunika benshi baragize ubwoba barabiheba, kugeza ubu rero turarindiriye yuko hari umuntu aza kutubwira ati jewe ndiko ndarihishwa aya mahera n'umuntu atari Bujumbura City Market. Muri uyo mwanya twoca dufata ingingo, hanyuma uri kuraraba ibi biciro tugiye gufatira ko ndibaza babantu bahora binyegeza mu kinywabi akaba ashobora guca apangisha azobura aho amenera, kuko wa mudandaza azokora ijoro n'umurango kugira aronke aya mafaranga aturiha. Umva rero nashaka kuronka ayo aturiha nayo ariha uyundi muntu ariko akora bitubahirije amategeko. Nayo kubijanye nuko iduzwa ry'ayo mafaranga y'ibibanza atotuma abadandaza bataronka ayo bariha, Karine Kamikazi ajeje ubutunzi mw'isoko kwa SIYONI yagize ico ashikiriza. Twashaka kubamenyesha ko natwe aha turabadandaza, ivyo tudandaza nivyo bibanza dufise ngaha mw'isoko. Nta mudandaza numwe yogenda kurangura ibi vyashara vyiwe hanze y'igihugu canke mu gihugu ngaha hagati akabizana akabitereka kugira ngo ntibironke abakiriya. Twebwe turavye muri Bujumbura City Market n'abafisemwo imitahe ngaha muri Bujumbura City Market, nta numwe afise ikibanza ngaha mw'isoko. Nukuvuga ibibanza vyo ngaha ni ivy'abadandaza, abakiriya bacu nabo badandaza. Nukuvuga rero nta muntu yozana ibidandazwa ku isoko kugira ntibize bigurwe ngo yirukana abakiriya biwe avuga ati ntimubigure. Umudandaza ashinga igiciro yiyumvira kudandaza, akiyumvira n'uwo akidandaza ko ashobora kukigura. Rero twaragerageje, twafashe umwanya ukwiye wo kwiga ivyo biciro ngene two turabiduza, tukiga no ku neza y'abadandaza, nibo bakiriya bacu, nibo batumye isoko ibaho. Rero ntaco tuma tubirukana mw'isoko ngo tuzane ibintu badashobora ngo duciye ibiciro badashobora kuriha, kubera natwe ntaco twoba dusigaye, isoko ntaco yoba isigariyeho. Mumenya ko ikibanza cahora ku bihumbi 472 cashizwe ku mafaranga ibihumbi 108, nukuvuga ibihumbi 600 y'ikibanza hamwe n'ibihumbi 108 vya TVA. Isoko Bujumbura City Market ikaba ifise ibibanza birenga 1500.